Baba, sitochoka kukushukuru, mambo uliyofanya kwangu ni makuu. Baba, sitoenda mbali nawe, na siwezi kujitenga pamoja nawe. Sina hofu tena, kwako nimetulia, nimetia nanga. I'm sorry ku bantu nabona natsitaje, birashoboka ko navuze ikintu ugasanga nticamuguye neza bitewe n'ukuntu nakivutse, mugabo nta kosa nari nakoze. Bivanye hari igihe uvuga ikintu bitewe n'igikomere umuntu afite ku mutima ukabura mu tonetse. Ufite kuvuga ngo abaseribateri mpore nta kosa ririmo, kubera ko nariko ndagerageza kuvuga nerekana uburyo je nari umuseribateri ukuntu nari meze n'uyu munsi ukuntu ndi vyari biratandukanye. So rero ababitahuye kutariko abaseribateri kubabwira mpore urumva nari ndanabahojeje, ubundi bari bakwiye no kumushimira. Sinigeze ndesha kandi sinigeze mvuge ngo ndahuye n'umuhungu ndamukunze ngo mbuze ukuntu ndabimubwira. Mana yanje ngira ico gihe nta rukundo nari mfise peut-être, mugabo umugabo wanje yarandeheje ndetse ndibuka n'igihe yandesha vyaragoranye kweri, sinosubira kuvyo nadashwe nk'imbwa. Je naramukunda nubwo biri uko je kugira duhebane burya sije vyavuyeko kandi nawe ntivyamuvuyeko, ubundi vyavuye je narohejwe. Vyavuye ku majambo y'abantu, abagenzi bambwira ibi na biriya, cambona umengo ivyo bambwiye n'ivyo, cafata decision ndavuga nti reka duhebane ata kintu na kimwe dupfuye. Rero muri ico gihe nkabona ukuntu ambajije deja uwo mutima wo kumbaza n'ingene nukuri nari namubabaje. Nani angejua ya kwamba Yuda angemuuza Yesu, nani angejua ya kwamba Petro angemkana Yesu mara 3 mbele ya watu. Walikula pamoja, walitembea pamoja, walishuhudia miujiza aliyotenda mbele yao. Jihadhari sana na hao watu wanaojifanya kuwa wema mbele yako na sivyo. Epuka sana hao wanafiki wanaojifanya kuwa wema mbele yako na sivyo. Hello bakunzi bacu, bakunzi ba Daniela Koze, mwiriwe na bwake bivanye naho muherereye. Ngo kuryama ni kuri bose ariko kubyuka ni kuri bamwe bahawe amahigwe n'Imana. Naho nta kibuzo kwa kivuga ariko birasana. Uno munsi imbere ya kamera turi kumwe na Daniela Koze, tumugarukanye kandi bivanye na video imaze iminsi iri trending ku mbuga aheruka gukora ku rubuga rwa Senga Media. Daniela Koze, banza kwanza uramutse abakunzi bawe n'abakunzi ba televiziyo yacu. Kuryama ni kuri bose ariko kubyuka ni kuri babandi bagira ubuntu n'Imana. Ukaba uri muzima akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Rero ndabaramukije abakunzi ba Senga Media TV n'abakunzi ba Daniela, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse biterwa naho mwese hari. Okay, tukiri ngaho nyene tutaraja kure kuko icyatuzindukanye dutegerezwa kukiyaga tutaracibagira. Daniela Koze, umisi heze nabonye video yituye ku rubuga rwa Senga Media cyavuga Daniela Koze mu misi yaramaze atagaragara ku mashusho cyangwa mu televiziyo atandukanye cyangwa mu ndirimbo ziwe, arasubiye kugaragara ku mateleviziyo. Bivanye n'ikiganiro bagukoresheje uri kuvuga ku buzima bwawe, ingene wahuye mu Giswahili bavuga changamoto, wari utwite, igihe wateguye ubugeni bwawe, urumva gushika yaho uri kuri uno munsi. Benshi bagiye batera amakomantere bavuga Daniela avuze nabi, yatubwiye nabi, tubwiye abasiribate, yatubwiye nabi, twebwe tutaragirirwa amahirwe yo kubaka. Imbere yuko kwanza twinjira kuri nido y'ikiganiro cyatuzindukanye, reka kwanza twinjire mu makomantere amwamwe. Daniela Koze, ukibona amakomantere kuko komantere nyinshi zatanguye zari komantere zo kublaminga why Daniela avuze ibintu nk'ibi, wazakiriye gute? Icambere cyo nabonye ko hari abantu badatahura ibyo umuntu aba yavuze, ntaco vyambwiye uretse gusa ko byantwengeje. Ndavuga nti imbere yuko umuntu ajija yarakwiye kwiyumvira kwanza kuri ico kintu umuntu aba yavuze. Abenshi nibaze ko bavugishijwe
bataravye ikiganiro cose canke batahura ivyo nari nashatse kuvuga ubundi nta kwiyemera kwari kurimwo nta bwishime navuze ya rero sindi abavuze amakomantere mabi ngira bafise ikibazo. Numvise agakomantere kamwe kavuze ngo abasiribateri mpore disi nukuvuga bakubise ku majambo wavuze bivanye n'ingene wacuriye ni nko gucurira abasiribateri abantu bataraja kubagara. Ufite kuvuga ngo abasiribateri mpore nta kosa ririmo kubera ko nariko ndagerageza kuvuga nerekana uburyo je nari umusiribateri ukuntu nari meze n'umunsi ukuntu vyari biratandukanye. So rero babitahuye kutariko abasiribateri kubabwira mpore urumva nari ndanabahojeje ubundi bari bakwiye no kumushimira. Hariyo komantere yagumye igaruka ivuga ngo gukunda umuhungu cyane kuruta uko gukunda ngo ni ikintu kibabaje, ariko sinzi yuko ingene je nagitahuye ari uko wagitahuye mu buryo bwawe canke buriya wowe wagitahuye gute? Ofete navuze ati kira ku mukobwa kirazira gukunda umuhungu cyane gusumba uko gukunda kubera ko bizokumerera nabi nimwahebana nimwatandukana canke niyaguheba. Ni hahandi uca usanga abantu bafise ibikomere batewe n'urukundo bakagwara ama depression wumva ngo nta rukundo rurabaho wowe wagwitwayemwo nabi. Rero abakobwa je nama nababwiye gira urukundo ruke ku muhungu mugabo ukamukunda mugabo urabe ntumusumvye. Ku impamvu je nakubajije nishimika iki commentaire bamwe numvise ku zindi commentaire bariko baravuga ngo Daniela bishoboka ko aba ari we akunda umugabo kuruta uko we amukunda, ariko naje nkaca nibaza twebwe abahungu iyo tutagukunze icambere ntidushobora kubyarana nawe. Ariko aho umuhungu bishika akikura amafaranga akajya gutanga inkwano akanabyarana n'uyo mwigeme uwo mbwira gute ko umuhungu atoba gikunda umukobwa? None hagati ya wewe n'umutambukanyi wawe hagati yawe ninde akunda ubundi bivanye na commentaire tubona nga? Jewe ngerageje siniteho commentaire ubundi je nawe turakundana cyane arankunda nanje ndamukunda. Rero ivyo bavuga ngo no ndamukunda cyane n'umugabo wanje nawe namukunda cyane nta kosa rihari kuko n'umugabo wanje. Niko wowe wavyiyumvira canke ni wowe uvyiyumvira? Nije ndabibabwiye babimenye nawe namukunda cyane is my husband. Okay. So kumukunda cyane nta kosa ririmo ahubwo nagerageje kubwira abantu bakira abaseribateri donc abantu bakiri single oya abantu bari muri fiançailles donc bagire reglage y'urukundo kuko dusanga nyine kabaye. Daniela ndifuje yuko wombwira nido canke témoignage y'ubuzima bwawe ibyo mwahuye, ariko ndacafise byinshi byo kukubaza. Ndabona umengo turashobora kuba turiko dushika kure tutararangiza ivya mbere. Hariyo commentaire nabonye bandise ngo ego waramuronse kuva aho wakabivugiye nturaheza ngo koko tuzi ko umugabo wawe yarafise umunya Saudiya ko wamuronse shima Imana, ariko rero ngaho utarishura bene mama ndababwira ikintu burya rero umugore yitwa umugore iyo amaze gushingirana. Iyo rero uvuze ngo winjire muri life background utangure gusuzuma abakobwa twatanguranye ibyo abagore bacu byo barakaza mu ngo kuko umuntu kugira rongogwe aba yaraciye muri byinshi. Rero kuvuga ngo umukobwa muri Saudiya ibiki nibiki ujya ntiyari chance yiwe, chance ni ya Daniela. Wewe ndazi yo commentaire warayibonye wayiyumviriye ko gute? Ibyo narigeze no kuvyumva kuri réseaux sociaux kuri Facebook barigeze kubivuga ko yakundanye n'umunya Saudi. Eske ikibazo kiri hehe? Nari kubabara numvise ngo yarabanye n'umusaudi canke habaye ibindi ariko gukundana n'umuntu mugatandukana n'ibisanzwe ni nkuko nanje nakundanye n'abandi tugatandukana nta kosa riraba. Iryo nico jambo nari nkeneye ngo ni nkuko nawe nyene yakundanye na bamwe bagahebana. Ariko Imana yategura inzira babiri. Urumva rero
muri ya majambo bakunda kuvuga ngo Daniela yakundanye n'umudiaspora ngo bagira bashingirane barahebana ariko ujya ntiyari wiwe wiwe Imana yamuteguriye n'uyu nyene bari kumwe of course kandi n'amahasa mufitaniye amahasa Imana iguhezagire uzana yandi aha ntabyo ukeneye nawe banze ugende uyaza oya kubyara amahasa n'umugisha ya n'umugisha nawe urazi amezi 9 abana babiri bari mu nda umwe gusa usanga arusha umubyeyi ibibazo babiri kandi Imana ikaguha no ni kuvuga kuba bafise ukaba n'abatunga neza amezi 9 ibaze nk'ico kintu n'umugisha ariko n'umugisha uruhishije ariko ubundi inyuma y'umuruho haba hariho umunezero ngira ibindi ko bivuga kubera ko ngerageje kuraba ukuntu bakomanta ariko ni sawa Daniela tuzisunze commentaire kuko commentaire ni nyinshi ntitwoziheza reka twisunge ku buzima dufise kuri uno mwanya Daniela Koze arubase ari mu nzu benshi bamuvuze ko byinshi ariko kuri uno mwanya Imana yavuze reka ndaguha amahoro ndaguhe ujya mu byumva kumwe mubane ariko koko Daniela uravye ubuzima wabayemo ukiri inkumi n'ubuzima ubayemo ugishaka n'uyu mugabo wawe muri kumwe ubona hari itandukaniro rirahari kandi rinini rirahari kubera ko uyu munsi ntahi wanje oya bavuga umukobwa ntatahi iwiwe umugabo niwe atahi wiwe umukobwa we yamari hajanye rega canke wowe wami wawe jewe ikintu nzi nuko igihe dusezerana Pastor yavuze ko tubaye umwe je nimba ahari umugabo nanje ni wanje donc turumwe ntawe ntajewe ntavyiwe ntavyiwanje rero umva ubu ntahi wanje ubu nkora buri kimwe cyose nkeneye mugabo nkiri muhira arumva narindira yuko mpabwa amategeko ukora ibi gira ibi nafungura amasaha y'abandi mugabo uyu munsi je mfungura amasaha nshakiyeko shaka ndafungura ubunyene canke nkareka ntangorane ariko ukiri muhira wafungura ku mwanya abavyeyi ku mwanya batabimpaye urumva cyaba ari kibazo Daniela atarakabanga imbere yuko dutangura ikiganiro cacu nyezina nashaka umbwire tutabeshanye ubugira umbwire umunsi mushingirana n'umugabo wawe w'Imana yaguhezagiye ntiwari ugifise nimero z'aba ex wawe mu telefone nama nimero yabo mfise kubera ko nkita nibuka ko nsoye save the dates nahuye n'intambara kuba ex wahuye n'intambara kuba ex sivuga kuba ex gusa ahubwo hari n'abandi nk'abatipe wasanga bari banyiteze bavuga ati ndiko ndagerageza shiramo akabaraga kugira ndabikuye nkunda nanje mwezako sinahaba ari kwa nkunda rero abona so save the date kumva ngo Daniela kuri niho ndakunda gukunda so nta manimero yabo mfise kuva ntangura gukora procedure za mariage nta memenyerano nshaka ubundi okay ndibaza aba ex aho bari n'ibiganiro byo bama babibona kuko iyo umuntu agukunze naho uja ku mugabo aguma gukurikirana ku buryo muri uno mwanya tuvugana hariyo umuntu yoba yaramaze no kubyara inshuro 5 ariko asubiye ku mu ex wiwe akamubwira je nshaka yuko dusubirana umu ex akamubwira ego je ndeme urukundo ni rubi yoba adafise uyundi arashobora kuba afise uwundi uburazi yuko hari abantu mu ngo usanga babana umugore n'umugabo ariko ugasanga umugabo afise umu ex wiwe n'umugore afise umu ex wiwe ku buryo umugabo agiye ku mu ex wiwe bashobora gusubirana ata kibazo na kimwe hinge n'umukobwa ashobora gusubira ku mu ex wiwe bagasubirana ata kibazo na kimwe biragoye je mbere umengo nta mu ex twasubirana oya ntawe muri commentaire turaberewe bamwe batera commentaire wewe umu ex none nk'ubu dufashe ariko si kirundi kugusengera byama bibaho ariko bidushikira atari twe twabiteguye muri uno mwanya umugabo wawe muratandukanye usubiye muhira usubiye kuba muri bwa buzima nyene
umugabo wawe ntakigufasha, hakaza umu ex wawe ubona yuko afise uburyo, ariko wibuke yuko uyo naho ari umu ex mutari kumwe, ntiwamuhevye ngo nuko umwana, ariko wamuhevye ku buryo wabonye yuko ataho muri ko muraja, urumva? Koko ugira umbwire yuko uyo mu ex mutosubirana? Nukuri nta mu ex mbona twosubirana. Oya, c'est vrai kubera ko c'est vrai ntawe mbona twosubirana. Ego ntawe mbona twosubirana kuko reka mvuge iki kintu, abo gitsitaza bihangane, kuko nabo abo twari navuga ngo nabonye batari sérieux. Nabonye batari sérieux, rero sinotera subira inyuma nk'ibirenge. Oya, ni kade nyine navuze, urashobora kuba warahebanye n'umukunzi wawe ngo suko umwana naho yoza ameze gute, ntawe umenya ivy'Imana itegura, ariko mu vyumviro vy'iwanje basi nta mu ex twosubirana. Wumvise? Nafuma nguma ndi single ubuzima bwose. Ndibaza aba ex aho bari baracyumva ico kintu. Okay Daniela, reka dusubire rero mu kiganiro cacu canzindukanye ngaha. Ndibaza benshi mu makomantere yagiye yishura amwe naho atari yose, ariko kuri bamwe tuze tugiranira ikigongo iyo umuntu yavuze ikintu muze muramutahura, kuko ndashobora kuvuga iri jambo rikagusitaza ariko atari wewe ndi kuri kugerekezako. Okay Daniela, uno munsi turi ngaha, ntituzi ibyo Daniela yaciyemo, ntituzi urugamba yaciyemo. Urashobora kutubwira mu ncamake imbere yuko inyuma yaho muhebanye n'aba ex bawe muca muhura n'uyu mubakanye, byagenze gute? Je nakeneye kubyumva kuko c'est incroyable. Abantu ndabye amakomantere ngaho umengo harimo ishari mu makomantere amwe. Ubundi nasanze mba sinzi ko arabarundi gusa, narizi ikintu kubijanye n'amakomantere, bakunda ibintu bibi. Iyo nari kuba ndiko ndarira mvuga nti ndicuza kuba mbana n'umugabo wanje, narihenze, bari kunezerwa. Ariko kubera ko navuze nti jewe tubanye neza n'uwo twubakanye, mfise amahoro yo mu mutima, wamengo nariko ndabacumita mu mitima, ariko nibahumure, umuntu wese agira igihe ciwe, kandi hamwe no gusenga umuntu aronka ivyo akeneye. Hanyuma urugendo canke se urugamba nuba naragize kugira ngo mbashe kubaka, nivyo ni nk'ivyo abandi bose bacamwo. Umuntu arakundana n'uyu bagatandukana bitewe n'ingeso z'umwe muri bo canke nk'ubugaba. Jewe nibuka ko kugira tubane n'umugabo wanje, ndibuka ubwa mbere twarakundanye, dukundana iminsi 11 turahebana, haba intambara y'amajambo, ndabwirwa ibintu byinshi, abagenzi turatandukana. Dutandukanye naraciye mu gihe cyo kwiga, mugabo nsanga umugabo wanje arankunda uko biri kose. Iminsi yose twahaciyemwo ndavye ibintu yankorera, kandi twahebanye, nasanze ari we umuntu nari nkeneye mu buzima bwanje. Jewe narifise ama etape canke se ama caractère narishaka ku muntu two kubakana canke ku muntu two kundana, ariko hari ikintu kimwe nari nihenzeko. Donc wa muntu w'indani, akenshi twebwe abakobwa dukunda gukoresha amaso yo ku mubiri, ubundi hariho uwundi muntu w'indani, wa muntu muzobana ukamenya wa muntu w'indani wiwe wariwe. Kuko jire ngaha twicaranye ngaha ushobora kumbona uko ukibaza ngo ndi umwana yitonda, kabona ndazi ukanjije, ariko uwo nzi neza pour le moment n'umugabo wanje, bivanye n'ikiringo tumaranye umwaka urenga, aramaze kumenya. Rero nasanze wa muntu nari nkeneye w'indani, nukuri nta kintu na kimwe ahajije, akwije vyose. Nari kuvuga byinshi mugabo ndamaze kubivuga, nko nabonye commentaire mvuga ngo ivyo ni kuva wabivugiye, maze kubivuga kenshi. Mugabo umugabo wanje niwe Imana yari yaranteguriye. Ko tugira amahoro. Ari yakana
urazi impamvu nabagije uko kuko novuga mu mutambukanye wa nirinde umutambukanyi wiwe umutware wanje umutware wa akora muri Bantu Boy. Tukaba tuzi yuko aba bantu kenshi usanga bahuriye mu buzi nk'ubwo, usanga bagendana n'abakobwa b'abastare biki urumva. Je nashaka menye Daniela niwe yakurikiye umugabo wiwe niwe yamuresheje canke n'umugabo yaresheje umugore. My goodness. Kuko inzira kugira umushikira umuntu biragoye. Nanje ndashobora kuba ndamubona Daniela duhurira hirya nino, ariko ugasanga kugira namubwire ko ndamukunda kikaba kigoye. Ariko ugasanga kubera we yamaze kubibona hakiri kare, ashambwira yega burya namaze kubona amasinye yose kuri wewe. Ubona gute ko ukibereka? None mbe wowe wamuronse gute ko atashoboye gutwarana bajya bastare bahura mu studio maki, ariko akaba yakorokeye kwa Daniela? Jewe sinigeze ndesha. Kandi sinigeze mvuge ngo ndahuye n'umuhungu ndamukunze ngo mbuze ukuntu ndabimubwira. Mana yanje ngira ico gihe nta rukundo nari ifise petete. Umugabo wanje yarandeheje ndetse ndibuka n'igihe yandesha byaragoranye kweri. Byari byase byaragoranye muri make yarandeheje. Wamukubitishije amagendera. Uzogaruke ejo uzoguha inyishu. Nyene nkabunga nzoguha inyishu kaje kubisengera. Ya mugabo byahavuye nyine bikunda ndamwemerera. Umugabo yarandeheje bravo. Yarandeheje kandi ukuri namwemereye bigoranye pe. Niyo mpamvu atashase no kugusiga. Nigiye mwahebana yagumako. Ego donc yaranyiretse kwa nkunda byukuri. Urabona byukuri nukuri sino ahari adahari ndabizi kwa nkunda kandi sino mwikeka pe. Wobwira iki muri babakobwa kenshi usanga bakunda n'abahungu bamaze kubona gasembwa kuri bo bakaca bavuga jewe ndaguhevye nta gusubira inyuma, ariko wowe twumvise ku bwawe mwarahebanye ubwo muri single witeze yuko azohinduka kandi Imana yaramufashije arahinduka. None wowe uhanuye iki muri babakobwa usanga bihebura kare, usanga umuhungu muhebanye rimwe bakaca baheba burundu? Jewe kugira ngo dusubirane nabaye nakwezwe n'inyifato yiwe. Ubundi jewe nanje nari muri iyo group y'abantu bavuga ko je ntusubira ku mu ex. Hari akajambo mbere nakunda gukoresha navuga ngo sinosubira ku byo nadashwe nk'imbwa. Mugabo nasanze narihenze. Donc comportement ziwe zarankoze ku mutima ko ndibuka igihe kimwe nigeze twarahebanye, nigeze gushira post kuri statut postinga ibirato. Postinze ibirato ndavuga nti aha kweri nta wo bisohoza. Mumvuga nari single nyene. Hanyuma aho nyene akibona statut yanje carambaza kigwa ngahe. Ndamubwira naye. Ico gihe yari umu ex. Ndamubwira amafaranga naye acangira imikashara niyahe ndamubwira. Aho nyene nta minota uheze. Ndamubona aka notification. Vous avez déposé. Ndafukuye mujama. Ibi bintu birabaho. Ikindi gihe naho byatumye numva ndamwiyumvira ko cane sanga kweri igihe ngenda muri studio narishaka gusohora indirimbo. Hari umuntu yari yanyemereye kunkorera indirimbo, mugabo narishaka bayikore mu buryo bwa live. Ndiyumvira ahantu nogenda kuyikorera mu studio nzi nsanga nogenda muri Bantu Boy kubera ko ivyo narishaka gukora bari babishoboye. Rero maze kugenda asanga afise amahera make. Ubundi indirimbo ya live ico gihe bayikorera 300,000. Nanje ico gihe narifise 150,000. Numva ayo mahera ntaho bisa nimba hagati y'ibihumbi 150 na 300,000. Donc ni igice cayo. Rero byari bigoye ukuntu nomuzanira 150,000 ngo ashobore kunkorera. Iyo abubundi yari kumbwira ati reka ngukorera ibihwanye n'amafaranga ufise. Ico gihe aca afata aranyongerereza ayo mafaranga yasigaye 150,000 arandihira. Timvira bimuntu. Ibintu birabaho. Ariko abikora gute? Kandi mugenzi ko twahebanye. Muri ico gihe nyene
muri iyo minsi nyene niho twaca dusubirana. Donc nca ndasanga ni wa wundi muntu nari nkeneye mu buzima bwanje. Rero n'abandi bakobwa bavuga ngo sinoha amahirwe umu ex biterwa n'inyifato yifashe, kuko nanje nari mu bavuga ati jewe kweri sinosurana n'umuntu twakundanye wapi, ariko bitewe n'ingeso ziwe bivanye na comportement yikomporta kuri wewe birashobora gutuma musubirana. Aho rero rero ngaho akabazo, urumva abantu benshi iyo mwahebanye umu ex wawe nashobora kuguha inoti uyemere gute? Daniela yapostinze ikintu umu ex acamubwira ico kintu nangahe, Daniela aca yihutira kumubwira amafaranga. Je narinzi yuko umu ex akubajisha umubwira byihoza ibyo ntibikuraba. No, en fait, jewe kuri jewe navuga ambajije navuga nti eske nawe yakubwira uhabukigura. None tukiri ngaho, iyo ataba we yakubajije uko, iyo hakubaza uwundi muri baba ex bane mwahebana, wari kubemerera bakikugurira? Sinzi ko byari kugenda. Aho nyene niho dukeneye. Sinzi ko byari kugenda kuko canke wari kwemera kubera wari kuvuga ngo muri uno mwanya nta muntu nkifise ndi single, wari kubyemera nk'ingene wamwemereye, kuko nawe nyene ntiwamwemereye kuko umuntu uko mukundana mwari mwahebanye muri ico gihe. Ngira byari byavana sinzi, mugabo sinzi nyene byari kugenda. Aho ni mu gihe gusa navuze ku ruhande rwiwe gusa. Aha rero muri commentaire tubumbirize babandi bahebanye n'aba ex babo n'abasore babo bakundana, hama hakaca haza ujya nyene byitwa yuko mwahebanye akaca kubwira ico kintu nangahe ndakikugurira. Erega biravana n'ikintu umuntu mwapfuye, bisigura naho mwahebanye wowe wari ufise agatima. Oya, fait je naramukunda nubwo biri uko je kugira duhebane burya sije byavuyeko kandi nawe ntibyamuvuyeko. Ubundi byavuye je narohejwe, byavuye ku majambo y'abantu, abagenzi bambwira ibintu biriya, cambona umenga ibyo bambwiye n'ivyo, cafata decision ndavuga nti reka duhebane atakintu na kimwe dupfuye. Rero muri ico gihe nkabona ukuntu ambajije deja uwo mutima wo kumbaza n'ingene namuba n'ukuri nari namubabaje. Uretse umuntu aguheba atakintu na kimwe mupfuye mu minsi 11 urukundo ruba rushushe, ni hahandi mushobora kuvugana kuri apere n'amasaha 2. Mugabo rero ncabona inyifata agize numva umengo zirankuze ku mutima, umengo ni umuntu ankunda by'ukuri, kuko je nari nkeneye umuntu ankunda cyane gusumba uko ndamukunda. Rero yarankunda, urukundo yankunda nibwo bwatumye n'ukuri. Tumare rero iyi case mu ba fans ba Daniela canke mu bakunzi ba Daniela, ikibazo kugira ngo umare karata ntibaze basubire kandi ukibaza muri commentaire canke kuciyumbiye hagati ya Daniela n'umugabo wiwe, umufasha wiwe. Ego ndazi mwose murakundana kuko ntimwari kubyara mudakundana, ariko hagati y'aba babiri Daniela n'umufasha wiwe wisanzwe n'indakunda uwundi cyane. Turakundana cyane. Turakundana, arankunda nanje ndamukunda. Abakunzi murumva twatujambo ngo Daniela ngo biboneka ko ari wakunda oya, we nyine arabyivuga imbere ya kamera. Turakundana gose, barakundana cyane gose, yanagashize ko gose kugira mu byumvirize. Daniela, wewe usanzwe uri umuririmbyikazi kandi watwawe n'umugabo abizi kuri umuririmbyikazi. Bamwe baca baravuga ubu Daniela yarongowe n'umuntu asanzwe akora ibintu byo gucuraranga nk'umuproducer, agiye kuba umuririmbyikazi w'icyamamare wa gospel nga mu Burundi. Ariko tukaba tubona Daniela ahubwo hagutera imbere muri muziki ntibabandanya rero aja munsi. Wowe ico kintu kivuga ki? Bon, si kuvuga ngo nasubiye inyuma, oya, ahubwo mfise ibikorwa byinshi ndiko ndategura, mfise ibikorwa byinshi biri muri studio. Uru rugendo rwo kugira mariage umuntu agacashika sama akavyara nivyoroshe, ariko ndafise ibikorwa byinshi mfise muri studio. Uretse hari nico navuze nabwiye abakunzi banje, hari indirimbo nakoze nakoreye video nange ifinda
barayinyimye ndirimbo ariko mu nyuma naragerageje umugabo wanje niwe yavyirutsemwo cane je nayihevye nabwiye na nyene kuyigira ndamubwira nti indirimbo ndayihevye be free mbere uzoshaka unayifuta umugabo wanje yabona vyambabaje cane niwe yaca murondera inbox baravugana rero nibaza ko vuba mugiye kubona ibikorwa vyanje kandi hari akantu ngaho twumvise barayikwimye indirimbo kandi tuzi yuko iyo utari muri label utegereza gukura agafaranga kugira gukora ikintu uyo muntu wewe yoba yarabrose indirimbo yawe arayikwima yoba ari umusheri wawe yagukoreye ibintu by free canke ni label yanse gusinyura kugira ngo utware iyo ndirimbo uriya si label kandi si umusheri wanje kandi si umu ex wanje niho twakorana ibikorwa bisanzwe niwe yarasanzwe ankorera ama video mugabo byarashitse aja mu kindi gihugu amaze kuja mu kindi gihugu agenda afise projet yanje ataraheza kuzikora urumva kuva nibungenzi ico gihe nafite ndamezi 7 gushika ubu n'urugendo rurerure ni iminsi myinshi byose narahejeje kuriha nta deni ndamufitiye nta na kimwe naratangaye nanje arigenda vyimvira nkavuga n'ibintu byagenze gute canke muri babandi wavuga ubwa mbere hari umuntu agukunda bikamugora kuvuga rero maze kumva ko hari uwundi yamwinjire mu kibanza ciwe acavuga uwo muntu indirimbo yiwe ntayo ndamuha ico ni iyoba hari ico kintu hagati tutabeshanye ico naco ndahiziko kuko ntavyo namubonamwo kandi ntavyo numwikeka bakubwira ngo amaso akunda ntabona neza ico kintu ndibaza urakizi mugabo sinovuga ngo gucuba ari ico vraiment bandamubeshe navyo nigeze ndamubonako kandi ntavyo namukekako uretse gusa ko satani ari gatera abantu nyene agatuma abantu bacanamwo kubw'ubusa nibaza ko ari ni challenge gusa nyene umuntu ahora ariko satani iyo yakoze ku bantu babiri usanga ari kibazo c'umwanya peut-être yarabuze umwanya wo kwimarira ntiyabuze umwanya kubera ko yaguma mbwira mu ndwiza kuva mfise ndamezi 7 uyu munsi mfise abana bafise amezi 4 babe iyo jiri amezi 6 hafi amezi 7 ambwira mu ndwiza gushika naho mpora nkanindira nk'amezi 2 agahera nkambwira ati bimeze gute nibaza ngo yarajeje kuyikora n'uyu munsi tuvugana ntabwo azoyimpa ngo azimpa ari video iri full azompa projet bayinkorera none nk'ubu bishise tukamurondera uyo muntu tukamubaza indani akatubwira ego je nabikoze kuko namukunda Daniel ariko wewe ntabyo yambonamo yasinibaza ko cari nukuri bon ho sanga ari byo wenyine akemanga byogenda gute namugira pole kubera ko oya noneho sivyo tubyizere ko atari byo oya sivyo iyo abari byo basinari kubibona nari oya sinzi cyahabaye sinzi ikibazo yagize sinzi byamuteye kuko siko twakorana kuva kare okay Daniela kuri no mwanya tuyaga ufise indirimbo zingahe indirimbo uvuga izi retire abantu baramaze kuzumviriza apane ikiri muri stock izo ufise sindirimbo standard ubwo ntubeshe kwe bamye kunezereza teyabo ufise imana uragaheta nyibuke murahabaye arumva ko zamaze kure standard zisubiremo wumve hariho wamenye kunezereza uragaheta dufise imana teyamo unyibuke warahabaye narakugabiwe hamwe na live session nakoze indirimbo indwi hamwe na live session nakoze kindirimbo z'abandi nagenda indirimbo muri izo ndirimbo indwi hari indirimbo muri izo indwi yoba rimwe canke zibiri uvuga jewe iyi ndirimbo narayiririmbye iranyispira no kunyereka yuko igikorwa cyo kuririmba ari cyanje kweli ni indirimbo yihe gushimishije muri izo ndirimbo indirimbo zose ndazikunda ariko indirimbo natanguriye ko yitwa wamenye kunezereza ni indirimbo siyo ya mbere nakoze muri studio oya ahubwo niyo natanguye gushira kuri studio kuko bwa mbere narakora indirimbo mbere ico gihe umunsi wa mbere ntangura kuja muri studio gukora indirimbo yiwanje twakoranye na sheri wanje
tutarakundana uyu nyene umugabo wanje iyi ndirimbo ya mbere indirimbo ya mbere apani wamenye kunezereza donc nkitangura kwinjira muri studio niwe twatanguye gukorana aho nyine kwanza Daniela wowe kuducanga kwanza sawa wewe tukuzi Daniela uririmba utarafatana n'uyu mugabo yitwa umugabo wawe yego none gutumbwira ngo indirimbo ya mbere winjiye muri studio mwari muri kumwe byagenze gute jewe tuzindanye kuva kera yego aho rero bamwe bose biparatura bipiga hiro bakaza ku mugoroba iwanyu kumbe wowe kwita ijisho rya kabiri wifitiye ubundi pembeni sikuvuga ngo twari dukundanye ariko yari umugenzi wawe wa hafi yari umugenzi wanje kuko ndibuka ico gihe hari 2018 niho twamenyana ahorera indirimbo iyo ndirimbo ntiyasohoka ico gihe nico gihe yatanguye kumbwira ko ankunda ntivyakunze ico gihe ntivyakunze turatandukana jewe ncakundana n'undi mutipe nawe akundana n'undi mukobwa barategura mariage nanje ntegura mariage ico gihe je nari gukora mariage le 18 décembre 2021 nawe yarafise le 10 décembre 2021 nyene muri babiri ego umwe ku ruhande rw'undi ku ruhande rwe nta makuru n'umwe azi y'uwundi donc ico gihe rero jewe byibanje bica birapfa nawe byiwe bica birapfa nyuma rero niho twaje duhurira mu rubanza naringiyemo nawagiyemo duhurirayo turayaga barambwira hasigaye akorera barambwira nzoje kumuraba turagenda turaganira iki niho rero yambwira situation yaciyemo nanje ndamubwira yiwanje ni ya mariage twumvise ya Daniela yahombye ako kantu mukibuke byarigeze kuvuga ngo Daniela ngo mu diaspora yagira mutware ngo birahomba oya ntiyari mu diaspora ariko benshi bavuze ngo ni mu diaspora oya ntiyari mu diaspora iyo ndirimbo rero yawe ya mbere ni kuvuga niyo yaguha inspiration ikwereka ko umuziki kuko iyo indirimbo uyikunze mu ndirimbo zawe ijya ituma ikwereka impamvu wowe ukiri muri ico gikorwa mbeho ko umaze kwibaruka amahasi uracafise ryaje ukorera igisohoka ryo kuririmba nyene nk'abantu twagira mu operation umuntu abatarakira neza ariko ijwi rirasohoka ariko kunyine umva mvuga ariko n'ubundi ndirimba nimba bikunda ko mvuga ndibikunda ko mvuga bisigura ngo no kuririmba ndaririmba gusa umwanya ushaka kuririmba umwanya munini cyane nka mbere okay Daniela Koze uri umwe mu baririmbyikazi baririmba gospel nga mu Burundi kandi ziryoshe zinaryoheye ugutwi ni kuki utari mu baririmbyi bashigwa ku rutonde nga mu Burundi byitwa yuko ari ibyamamare kazi bya gospel nga mu Burundi mugihe tuzi yuko uririmba neza hoba hari akantu canke ababikora ibyo bintu kugira abo bantu bashike kuri urwo rwego wabaciye ku rundi ruhande igihe canje nikiragera ariko rero turavye muri ibi bihe turimo nta muntu yovuga ngo igihe canje nikiragera kuko turi kwirukana umwanya turi kwirukana umwanya mugabo igihe canje nicagera bazoshira ko ntarinze kuvuga sawa bonyene bazoshira tuvuge yuko Imana itarakubonera igihe Imana irambona ifise donc muri agenda yayo ifise ukuntu yabitondetse kandi jewe ntabwo nzofosinga hagati yawe na Alvera Muhimba ninde yatangiye kuririmba tutabeshanye kuko je ndamuzi Daniela Koze ava yuko ndamumenya Alvera Muhimba muri gospel music sinzi uwatanguye wari kuko sinzi aho yatanguriye mugabo jewe mu buzima nigereranya n'abandi oya umwe wese afise igihe ciwiwe umwe wese afise umwanya wiwe wa 6 umwe wese afise igihe ciwe c'ama donc kila mtu na wakati wake ego ico turagitahura ariko jewe imisi ndamuzi ko Alvera Muhimba nshobora kuvugana n'abandi baririmbyi bahuriye muri gospel music turiko turumvikana Daniela Koze natanguye kumumenya agikina filime kwariva
ariko hajya hose wakina filme wararirimba. Yeah. Ariko bisigura yuko waririmba ariko ntiwashika muri studio kugira ngo uririmbe. Jewe Riva twamenyanye mfise indirimbo iri kuri YouTube ya audio. Ico gihe Sandi Nduwimana niwe namwegereye aranshigikira, c'était en 2021 2022 gutyo. Niwe muntu Sandi niwe yatumye jewe ngaragara mu maso y'abantu kuko nanifise yasanganye igikorwa kimwe, narifise indirimbo nyene navyitwa wamenye kunezereza ari audio, niho yaca afasha arankorera video ankorera n'izindi ndirimbo. Niyo mpamvu igihe cose mvuga nti kuba ngeze naho ngeze naka gatoya mfise Sandi yagafise mu ruhara runini cane. Yeah. Okay, reka tuvuge ko peut-être yoba ari bihe bitaragera kugira ngo Daniela Koze ashobore gushika aho abandi bamaze gushika. Mbe kuki mbona gospel music za uririmba neza ariko nturigera wiyumvira kugira featuring? Peut-être urondere murindi kanaka muririmbane. Ndafise featuring nakoranye na Sandi. Sandi mwaririmbanye kuko niwe muvyeyi wa music yawe nk'ingero bitubwiye, ariko dukeneye abandi. Harabona bwiye ntivyakunda ntivyabashobokera, bambwira ko bidakunda. Hari abaririmbyi bashika bangahe maze kubwira bakama impamvu zumvikana. Muri zo mpamvu rero zumvikana dufise amakuru yuko mu baririmbyi benshi, ibe muri gospel music ibe muri profane music, hari abaririmbyi benshi banka gutanga featuring kubwo kwiyumvira ko bashobora kumaramazwa muri music. Ico kintu wowe ntushobora uhora uciyumvira kuko iyo ndaguhaye featuring ukaririmbya kunsumba umaramaje, ico kintu uracumva. Sinzi ko ariyo mpamvu mugabo jewe impamvu basiguriye narayitahuye, même si kuko jewe nta muntu yoza kumbwira ngo dukorane featuring ngo ndavyaye. Oya, ari capable kuriha ibisabwa byose mba numva atacoza ibira. Bisigura ko nawe bakubwiriye ibisabwa birakugora. Oya, nta nubwo bambajije uri ready kuriha ibisabwa. Oya, narabumva. Duhimwe muri izo mpamvu nizo dukeneye kumenya ko turi imbere ya kamera. Donc bamwe baritwaza management kandi biratahuritse. Uri muri management nipfa gutanga collab kubera ko hari ibisabwa. Hari ibisabwa rero narabita umva je nabifata vy'ikijama nkavuga ngo yakora umujama wanje byo koroha cyasanga siko biri. Gusa Imana imufashe Daniela nawe nyene agere ku rwego nk'urw'abandi, nawe nyene atangure kugendera imiduga kuko dufise uruvuga ko ari igiharawe mu Burundi. Iyo umaze kuba icyamamare gusa gatoye n'umuduga, ntituzi rero imiduga ko muyikura muri music cyangwa muyikura he. Baza yuko je ndawuronse ubuguriwe n'umugabo nkeka prep. Aya we ariko twokwisunga umugabo kuko bajya bayifise atabagabo bafise. Urumva tuca tutangura kugira amakenga, ariko Daniela niyagura umuduga tuzobanza kwanza kuraba life background y'umugabo wiwe. Erega umenye ko umuntu ashobora kugutangaza. Uyu munsi usanze ngaha ejo ushobora kusanga ahandi. Rero umugabo wanje birashoboka ko umengo ntayafise ariko ugasanga biri no muri gahunda. Naje nakubwiye yuko wewe uguze umuduga ntibyo dutangaza cyane kuko twoca twiyumvira umugabo wiwe niwe yawumuguriye, ariko baririmbye bo ngaha mu gihugu benshi. Nanje navuze nti ndibaze yuko je ndayirose mutonke. Oya twebwe ntitwogukeka, ariko nimba uvuze ko tutogukeka hariya kandi kantu ngaho no kuvuga abafite imiduga turabikeka. Yesu we navyo navuze. Navyo bavuze ariko naje ku ruhande rwanje ndikeka. Oya, kuko ntushobora kumbwira wowe wanyu uryama ku kirago wifuka ishuka ukifukana abasaza bawe udafise akazi, ejo canke ejo nkakubona na iPhone atakaza ufise. Njaniyumvira gute ngeza hariho ijambo rivuga ngo umuntu yorararira mu gitondo impundu zikavuga. Rero umuntu arashobora kugutangaza. Umuntu ashobora gutangaza ahantu utangara nk'ejo tugahura uri mu kibu. Reka tubifate basi nkuko twebwe tubayeho kubw'igitangaro kubw'ibitangazo by'Imana. Okay, Daniela Koze, urashobora basi kuduha akaririmbo kamwe
mu buririmbo bwose apana bwawe kuko bwawe turamuzi uraza kuduha akapera kwanza gato tuvume mu buririmbo basi umaze kumva handi hantu peut-être twakuryoheye ushobora kuvuga narumvise verse kanaka ushobora kuba iryohe. hari indirimbo z'abaririmbyi benshi, hariho n'indirimbo yo mu Kiswahili ifite amajambo y'inkoramutima. Twumvishe kwanza tugire ko direct aho saguta ifise no mu telefone kandi kwa yo ndakabaye Baba, sitochoka kukushukuru, mambo uliyofanya kwangu ni makuu. Baba, sitoenda mbali nawe, na siwezi kujitenga pamoja nawe. Sina hofu tena, kwako nimetulia, nimetia nanga. Asile dhambi zangu zote nimefuta, kejeli na masimamo nimefuta, zile habari za kulialia nimefuta, zarau zote kwangu nimefuta, asile dhambi zangu zote nimefuta, kejeli na masimamo nimefuta, zile habari zote nimefuta. Hey, congratulations! I can hear your voice is good as I don't know how I can explain this. Okay, indirimbo ni indirimbo yaririmbye umuririmbyi ndamwibagiye Arnold Rodi. Okay, Arnold Rodi ndamwibuka ku ndirimbo nyinshi yaririmbye izitandukanye, zimwe yaririmbye n'umuririmbyi wo muri Tanzania ariwe Christophe Mwaipaja, ni umuririmbyi w'icamamare muri Tanzania. Kugira umuronke n'ikibazo. Hama wewe tumenyereye yuko ukunda kuvanga indirimbo ayizi Kirundi z'igiswahili. Mu bisanzwe wewe indirimbo wiyumvamo ni uri kura composer. Wiyumvamo indirimbo y'uruhe rurimi? Jewe ndiko ndandika indirimbo y'Igiswahili iranyorohera kandi niyo nsanga afise amajambo afise uburemere. Hari indirimbo nakoze vuba muzozibona, muzobona itandukaniro kwandika ku Kirundi n'Igiswahili. Canke na uri muri bamwe bavuga ikirundi it goes nowhere. Reka turirimbe igiswahili kugira igende all over the world. Oyeretse nibyo amajambo y'Igiswahili umengora arafise ukundi kuntu aryoshe. Ikirundi cacu kirakenye. Ni ururimi rukene. Ego ni ururimi rukene. Rero muzoyumva ari indirimbo ndiko ndakora, muzoyumva Igiswahili uzumva ko hariho indi inspiration umuntu aronka bivanye n'ururimi aririmbyemo. Okay, twumvise naho indirimbo wayiririmbye biraboneka yuko utarayifata cyane, ariko nuko numvise mengo hari amajwi amwe yakunejereje impamvu ariko ugenda umanuka. Duhe basi indirimbo mu ndirimbo ziwawe kugira ngo abatwumviriza cyangwa abaturaba bamenye yuko Daniela atari wa muririmbyi nyene twebwe tuza, ahubwo ari umuririmbyi adasanzwe. Yesu udasanzwe ni Yesu wenye. Ego Yesu ni udasanzwe mu bindi bintu ariko pana mu ndirimbo. Wampinduriye izina, wampinduriye amateka yanje, warahinduye vya bihe. Yesu we wampinduriye izina, wampinduriye amateka yanje, warahinduye vya bihe. Aho kera mu gushinga intahe nisunga ibitangaza wakoreye abandi, ariko uyu munsi ndashinga intahe. Okay, tugendere mu Igiswahili kugira ngo abakozi bawe nituba nyoteze cyane. Indirimbo imwe mu z'igiswahili umaze gukompoza. Mu z'igiswahili maze gukompoza nta yiwanje ntayo ndasohora. Oya duhe basakapera kugira ngo very soon twitege Baba bayinyiba. None urindimye nk'imistari 3 ninde yomenyo ndirimba hija. Nani angejua ya kwamba Yuda
angemuuza Yesu. Nani angejua ya kwamba Petro angemkana Yesu mara 3 mbele ya watu. Walikula pamoja, walitembea pamoja, walishuhudia miujiza aliyotenda mbele yao. Jihadhari sana na hao watu wanaojifanya kuwa wema mbele yako na sivyo. Epuka sana hao wanafiki wanaojifanya kuwa wema mbele yako na sivyo. Na watangazia hao watu wanaojifanya kuwa wema kwangu na sivyo. Mimi ni mali ya Bwana, usiguse utaumia. Mimi ni chombo chake, mwenyewe kanichagua. Mimi ni sanduku la Mungu, shetani mwenyewe anajua. Usijaribu nichokonoa ukaona cha mtema kuni. Boom! Okay, ladies and gentlemen, aho muri hose, it's a good voice. This is how I can say now. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo mu Burundi dufise impano nyinshi, ariko izo mpano naho tuzifise atari mwebwe mushora imitahe yanyu kugira izi impano zije hanze ntizishobora kugaragara. Kenshi twama tubona ibindi bihugu umengo biradusumbya kubera iki bo baritanga bakavuga uyu muntu uko namaze kumenya ko afise ijwi rimeze neza, naho nafise burya buryo bwo kumanaginga imyaka yose, ariko I can pay to music for her. Akatanga basi ni amafaranga y'indirimbo 2 ukinjira muri studio ukagaragaza rijya jwi, ariko kenshi usanga bamwe bibana bagira iki. Ariko ndibaza muri commentaire benshi muvise irijwi murashobora gukomanta no kugira ico mushikirije. Twari kumwe na Daniela, imbere yuko dusozera reka tumusabe atubwire akajambo kanyuma muri bimwe twoba twibagiye peut-être kuvuga, canke muri za commentaire yoba yarasomye akaba afise akajambo kamwe ashobora kubivuga ko nk'impanuro, kuko benshi urazi turicisha bugufi. Umuntu ashobora kugukoshereza canke ari wo bamukoshereje ukamusaba ikigongwe, peut-être bo bagutabuye nabi, sorry, urumva marantabuye nabi ko je ntabivuze. Daniela, akajambo kanyuma. Kejeli na masimango umefuta. Akarimba karanjohera n'umva. Bon, ikintu navuga, I'm sorry ku bantu nabana natsitaje, birashoboka ko navuze ikintu ugasanga nticamuguye neza bitewe n'ukuntu nakivutse, mugabo nta kosa nari nakoze. Bivanye hari igihe uvuga ikintu bitewe n'igikomere umuntu afite ku mutima ukabura mu tonetse, kandi ngo ukuri kurababaza. Sorry. Hama ikindi naco, abakunzi banje abankunda bamba hafi, ndabinginga ko musimbira kuri YouTube channel yanje ya Daniela Koze, mukagira subscribe, mukaraba n'ibikorwa byanje, mukashigikira, mukubipromotinga. Ikindi naco, turakeneye support. Hari abantu baba batwemerera ngo nzogushigikira, umuntu umwe niwe wenyine nigeze kubona anyemerera ikintu, arambwira ati bitewe n'indirimbo nabonye wakoreye video, ndakwemereye kuzo video izokurikira nje nzoyiriha. Yabaye umuntu wa mbere mbonye ashikije ibyo yanyemereye mu bantu bakunda konsezeranira. Rero n'abandi bantu barahari, abantu bafite imitahe nkawe we ngaho inyuma ya kamera, aho bati ndakwemereye video ko mfite ama audio menshi, mugabo ikijanye n'ama video nico kiriko kirangora. Rero mudushigikire, dufite ibikorwa byinshi, rero tubonye ukuboko kwanyu navyo nyene biradufasha tukegegwa imbere gato. Bakunzi bacu, bakunzi ba Daniela Koze, ndibaza ikiganiro ikiyago cacu mwacumvise kandi mwagitahuye, na bimwe yabasabye nka support, na bamwe yasabye ikigongo bivanye n'ibyo mwumvise cyangwa mwiyumviriye kubijanye n'ibyo yashikirije mu kiganiro muri Senga Media. Reka rero tubasezere, mwongera munakora subscribe, umuntu wese aza kubona ikiganiro agisangize n'uwundi kugira ngo ijwi ryiwe rishobore gushika kure, kuko nimba dukeneye yuko ikiganiro gishika kure nuko dukeneye yuko impanuro canke ijwi ryiwe rishika kure. Support irakenewe. Ni Daniela Koze ku rubuga wanditse gusa Daniela ni DANIELLA and A then a space and K, K, yeah.
Z and E. Daniela Koze. Koze ntimushyire C, mushire K niyo itangura. Ni mu Kirundi. Ni mu Kirundi kujya nyene mumva Koze. Hama mukore subscribe, mumushikane kuri Sanka nawe nyene arabe yuko yutahukana wa mudari abakunda gufata. Nawe nyene asimbe sire. Murakoze cyane, mugiraho muba mubahwe n'agahwanya.